dufise ikibazo twebwe ku hantu hatwawe n'ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Gushika uyu munsi abavyeyi barituye inzego zibijejwe guhera 2024. Twebwe twaragerageje kujuragizwa, mugabo haragiye habaho abavyeyi b'imvuga kuri n'abagabo bari mu iki gihugu baragerageza kudufasha, baraturungika mu nama nshingamateka iserukira bene igihugu, ndetse namwe byo mwese mwicaye ngaha kugira mumaze gutorwa n'abene igihugu ariyo muja kurahira. Abo baradutunganyirije, barakora icegeranyo, baragisohora, baragihereza inzego zibijejwe zose kugira duhabwe ibyo turekurirwa n'amategeko. Ntibyagiye mu ngiro k'uwo mwanya, badutura tuje mu rwego rukuru rutwagwa na nyiricubahiro umukuru w'igihugu rw'abacamanza atwara magisitisi. Aho twaragezeyo baratwakirira ikete ryacu, baratwishuye bishuwe n'umukuru w'igihugu. Nawe uriko urarangira uwo tumbere ikibazo mu buryo bunyarutse ukavuga n'uwo ukibajije kugira ngo indira gatoya muvyeyi ubabaye arashikiza ikibazo yababaye. Harageze aho twebwe turishurwa n'umukuru w'igihugu, araturungika ku mushikiranganji Dieudonné Dukundane, ariko ntiyatwakira. Ariko twaravuze ati nta kibazo, duca turitura umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, yaratwakiranye igishika ikete ryacu n'ibiriko byacu birangirana kw'iryo tongo kari iwacu. Aho twaciye hose turabirangirana. Ku by'ukuri yaratwishuye neza cyane rwose, tubanze tumushimire. Ku ikete yatwishuye yaradutumbeje, aturungika ku mugwi severe kuko ari ufise ibyo bibazo by'icyo gihe byo muri 72. Twebwe twashaka tubaze nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, nkumbure n'umuvugizi wa leta y'u Burundi kuko icyo kibazo ari mu bantu bodufasha kutwishura. Ese umugwi severe twebwe abene gihugu turawumva tukawubona, mugabo ntituramenya igihe nyezina uzotangira gukora kugira ushikiriza abene gihugu ivyo banyazwe, no kugira uhuze n'abene gihugu ku byabaye muri icyo gihe mu ntambara. Kuko abanyazwe bitwa Karabamenja ni benshi, kuko abanyazwe bitwa Karabamenja twebwe zina ry'umumenja ntaryo tuzi, twavutse turyumva. Ariko gushika uno munsi twe tukaba tubayeho tutagira naho dukika umusaya genda na panse, ariko twari dufise itongo rikomoka ku busokuru. Nibaza ko nahubwo yobanza akamenya n'uwo mugiseveri ibyo ujejwe. Umugiseveri usanga uri kurakora, kandi yanumvise ko ngaho babajije ibibazo kuri raporo bigeze gutanga mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Nomusaba rero yuko nk'uko ikete bamwandikiye bimwereka kandi bikabimusaba ko yo kwitura umugiseveri amadosiye mena yose abajejwe kuyatohoza ko n'umugiseveri nagende rero yerekane ibyo biranga kw'itonga ry'iwiwe, hama umugiseveri uzomutunganiriza. Nareke rero kwitwara tumwanya aja mu nzego zicanga ziriya, kuko urwego rwose icyo gukora rwose kizobanza kuva mu mugiseveri wowe ujejwe kumenya ukuri no kurekuranira, kandi ukaba ujejwe n'ibintu byanyazwe byose muri ubu bwimo bw'1972. Umugiseveri rero ukorera i Bujumbura, nibaza yuko yozegenda akawitura, hama niba ari byo bamusaba nawe bakabimusaba, hanyuma nawe akaborohereza akabashikiriza ibyo bamusaba. Nico bashikiriza, kandi nk'uko yabivuze ikete bamushikirije niyo byamurungika.